imitwe izobagira abantu b'imbere. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha. Mu majambo amwe maze gusoma muri Bibiliya bitabo byo mu isezerano rishasha byo nasanze ari havuga ngo mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ngo ibisigaye byose muzovyongerwa. Imana yacu nidutabare bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha. Vyerekana yuko rero burya turashobora kuba twahereye hatariho, turashobora kuba twitwararika ibitari byo, turashobora kuba dukurikirana ibitari byo, ugasanga tuko tubirondera ukutariko, ahubwo dusize inyuma ico twari guherako. Ugasanga twari guhera ku kurondera Imana daboro, twari dukwiye kubanza kurondera kubaha Imana, twari dukwiye kubanza gushira umutima wacu cane ku kubaha Imana, atagasenga atamarabaga, tukabaho turi integre, tukabaho turi juste, tukabaho tugororotse imbere y'Imana, kugira ngo ibindi byose Imana ibona bidukwiye bidukurikirane. Imana yacu nidutabare. Nasomye irindi jambo rivuga ngo ntaco Imana izokwima abagenda bayubaha, abagenda batunganya, abagororotse, ntaco Imana izobima. Imana yacu nidutabare bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha. Hano mbere nasomye amajambo avuga ngo iyo Uhoraho ari mu ruhande rwacu, mbega uwo turwanya ninde? Muri no minsi rero birashoboka yuko uri kurarondera itunga cyane, kandi kurirondera si bibi, dusenga dukora dusenga, ariko mugabo mbega uko warondera Imana aho hambere hahisi niko n'ubu kiyirondera. Uko warushize umutima ku Mana n'ubu niko bimeze. Ubwo ntiwabivuyemwo, ubwo ntiwarambiwe, ubwo ntiwacitse intege, ubwo ntiwacitse inkokora. Ubwo muri kino gihe Imana ntiwashibuye nk'akanuka, ugasanga uri kurondera ibya buno bugingo gusa, ariko mugabo ugasanga n'ubwo birondera utaye Imana, ugasanga navyo nyene ntavyo ronse. Imana yacu nidutabare. Mwana majambo rero nanze no kukubwira ngo ushishikare kurondera Imana ubudasiba, nayo nibisigaye byose izobiguha. Mu gukora kwawe ukore usenga, ukore kandi urondera Imana, nayo Imana izokugirira neza, natizokwima abagenda batunganye. Dusenga Imana ya minota yacu iraheze. Mwami Yesu, tugushimiye cyane kubwana amajambo twumvise, umuntu wese ayumvise akaba yitahuye yuko yaramaze iminsi ariko ararondera ibitari byo, akaba yaragutaye agahitamo gukurikirana itunga gusa cyangwa se ibyo mu isi, umunezero w'isi, hanyuma akaba ahisemo kwihana. N'umuguze kw'imbabazi umwezi umutunganye umuhe kwemerwa nawe, ibisigaye cy'umushoboza kubaho akurondera ubudasiba, kuko abakurondera ubudasiba barakubona kandi ubaha umugisha. Mu izina ryawe gira Kristo dusabye tuvyizeye, amen.